Luka igice cya 19 duhereye ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 10. Ashika i Yeriko ariko arahaca, hari umuntu yitwa Zakayo, yari umutoza kori mukuru kandi yari umutunzi. Ageza kuraba Yesu ngo amenye uko asa, bimwankira ku bw'ishengero kuko yari mugufi. Arirukanga aja imbere, yurira igiti cyitwa umusokomora ngo amurabe, kuko yagira ace muri iyo nzira. Yesu ahashitse ararangamiza, aramubarira ati, Zakayo, ururuka vuba, kuko uyu munsi nkwiye kurara iwawe. Yururuka vuba, amwakirana akanyamuneza. Babibonye bose baridodomba bati, yinjiye kurarira umuntu w'umunyabyaha. Zakayo arahagarara. Okay, reka mvuga aka kantu. Muri Bibiliya hari igihe habaho point, que ça soit point d'exclamation cyangwa point d'interrogation cyangwa point. Murabyumva? Birashobora gusobanura yuko umwanya wahaciye nyuma y'iryo jambo rivugwa ngaho n'ayandi majambo aza gukurikira atari mutoya. Okay? Mu yindi vugo hashobora kuba hari umwanya wahaciye igihe bavuze ijambo rimwe n'igihe irindi jambo rikurikiraho. Okay? Aba bantu barabaza bati, mbega agiye kurarira umuntu w'umunyabyaha canke agiye kuba umushitsi w'umunyabyaha, agiye kurara mu nzu y'umunyabyaha. Okay? Hama ibikurikira mu murongo w'8. Zakayo arahagarara abwira umwami Yesu ati, raba mugenzi, umugabane w'itunga ryanje ndawuhe aboro, kandi umuntu wese nagunze ndabimurihe kane. Yesu amuvuga ko ati, uyu munsi agakiza gashitse muri iyi nzu, kuko uyu nawe ari umwana wa Aburahamu. Kandi umwana w'umuntu yazanywe no kurondera no gukiza icyari cyazimiye. Rero Yesu yazanywe n'uwari yazimiye, yaje ku bari bazimiye, ku bari batakaye. Okay? Jesus came for the lost. Yesu ashimwe cyane. Hallelujah. Iyo tuvuze ngo Yesu yaje ku bw'abari batakaye, niyo yari intumbero yiwe. Intumbero yiwe kwari ukugira ngo asange abari batakaye aho batakariye, kugira ngo abasubize mu kibanza bari bakwiye kubamwo. Rero icyo kintu cyo kuvuga ngo aje ku bw'abari batakaye, aje kubakiza ikintu batokwikijije, aje kubakorera ikintu batokwikoreye, kugira ngo bave mu byo bari bazimiriyemo bashobore kuba mu kibanza bari bakwiye kubamo. Yesu ahabwe icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Nshaka yuko nkuko nabivuze ni igihe cyose niyumviraga kuri iri jambo nabani, reka twige kuvyerekeye cyangwa twigire ku buzima bwa Zakayo. Zakayo ijambo ry'Imana tubwira ngo yari umutoza kori, ariko kandi ijambo ry'Imana ntitubwira gusa yuko yari umutoza kori, ijambo ry'Imana tubwira ngo yari umutoza kori mukuru. Yari umutoza kori mukuru. Haleluya. Rero ushaka kwiyumvira gatoya, abatoza kori bari bande? Abatoza kori bafatwaga gute aho bari baherereye? Mu kiriya gihe cya Yesu, abatoza kori bari abantu basanzwe barabisirayeli, ariko aba bantu bakaba ari abantu bariko bakorera abaroma. Igikorwa bakoraga cyari ugutoza amafaranga abisirayeli. Ubwo buryo bariko baratoza bukaba ari uburyo buza gushigikira ingoma y'abaroma, kandi bugatungisha ingoma y'abaroma. Mu yindi vugo, bakoraga igikorwa gisa naho ari cyo kunyaga bene wabo bagatungisha abaroma. Babonekaga yuko ari abansi b'Abisirayeli, kuko abaroma nibo baganzaga isi muri kiriya gihe, bakaganza Isirayeli. Rero aba bantu b'abatoza kori nako kazi bakoraga.
kandi rero hirya yo gukora ako kazi ko gutoza amafaranga yuko bakwiye kuzana ayo mafaranga kugira ngo ashobore gutuma ubwami bw'abaroma bukomera, aba batipe bari bifitiye ukungene basanzwe babayeho kundi, nuko aba batipe banashikaga ahantu kuba bakorera abaroma bari bafise amaprivilege yabo, bari bafise ibintu runaka by'amavantage kuri bo abandi bayahudi badafise. Rero aba batipe bashoboraga gufata iyo ariko arakora akazi kiwe agataksa akarondera amafaranga arenze ayo yarakwiye gusaba abantu, kuko icyo nticyari ikibazo ku baroma. Abaroma bavuga ati wowe ushikanye gusa yo twebwe dushaka yuko ushikana, ivyo birahagije. Usavye menshi ayo arenze ni inyungu yawe. Sasa aba batipe b'abatoza kori barashoboraga gusaba amafaranga menshi arenze ayo basabwaga gusaba, ivyo bigatuma bashobora kuronka vyinshi vyiyongeye kuri salere yabo. Ivyo rero vyarababazaga cyane Abisirayeli, kuko ntabwo gusaba abantu bakorera abaroma mu kubataksa kugira ngo ayo mafaranga yabo agende akomeza ubwami bw'abaroma, ariko baranashikagaho basaba amafaranga menshi, mu yindi vugo bagasubira bakiba bene wabo. Ivyo rero byari ibintu byashoboraga kubabaza cyane Abisirayeli, kubera yuko abantu biwabo nibo bariko barabakorera ivyo babakoreraga vyose. Imana idufashe cyane. Haleluya. Yohana muri Luka nyene igice cya 3, Yohana ariko arabatiza, haje abatoza kori kuri we, baramubwira ati natwe turaje kubatizwa, mbega wibaza yuko ari igiki dukwiye gukora? Yohana carasulinya avuga ati igihe cyose muzoba muriko muratoza abantu, mureke kurenza kuyo mwari musanzwe mukwiye kubatozako. Mu yindi vugo, kuba mukorera abaroma mugatoza abantu ayo mataxe, nta kibazo kiraba, muri ku kazi kandi mukorera ku mategeko y'akazi, nta kibazo gihari. Ariko apana gutoza yarenze, kuko ico nico kibazo. Rero ico kintu bakoraga cyatumaga abantu badakundwa, byatumaga abantu badashobora kubasiporta, abantu badashobora kumva yuko bakwiye kuba hagati yabo. Niyo mpamvu uzosanga ahantu henshi havugwa kuvyerekeye abatoza kori, uzosanga abatoza kori bavugwa yuko n'abantu bari ekarte, bari ku ruhande, bashizwe ku ruhande n'abandi bayahudi, kubera ko abayahudi batashakaga yuko aba bantu bifatanya nabo. Kubera iki? Kuko mu maso y'abayahudi abatoza kori barabanyavyaha. Rimwe nibaza yuko muzi iyo nkuru, Yesu atanga umugani avuga ngo abantu babiri bagiye gusenga. Abo bantu babiri bagiye gusenga, umwe yari umufarisayo, uwundi yari umutoza kori. Aba batipe babiri bagiye gusenga, Yesu atubwira isengesho rya mbere ryagizwe n'umufarisayo. Umufarisayo atangura gusenga avuga ati Mana ndagushima kuko ndi umuntu kameme asenga, ndisonzesha 2 mu ndwi, jewe ndatanga ibigira 10, muri Life Center simbura kwa Mungu kwa 5 byari ebana, ndi umukristo mwiza pe kweli. Kandi simeze nk'uriya munyavyaha w'umutoza kori. Muriko murabona iki kintu? Bari abantu batungwa urutoki n'abantu basanzwe basenga, n'abantu basanzwe bazwi yuko ari abantu batunganye imbere y'Imana. Sasa uko kuntu bari bameze byatumaga aba bantu baja ku ruhande, bakaboneka yuko ntiturabaroma, ariko kandi nabi wacu ntibatwemera. Imana dufashe cyane. Iki nico gihe Zakayo yabayemo, ariko kandi shaka yuko urabika ikintu. Nimba Zakayo yari considere, yabonwaga nkaho ari umunyavyaha mu maso
y'abandi bayahudi bagenzi biwe, nshaka yuko wiyumvira Zakayo umukuru w'abatoza kori. Zakayo umutoza kori, Zakayo umunyavyaha, Zakayo umukuru w'abatoza kori, uca wumva icyo nshaka kuvuga ngaho. Zakayo mu yindi vugo umunyavyaha karuhariwe. Muriko murabona iki kintu? Kandi iki kintu des fois hari uko ngene tutabitahura. Kenshi uko abantu bari munsi y'uburongozi bawe bameze bararefleta uko wowe umeze. Umuntu w'umushefu, umuntu ari kuri position y'uburongozi, ari umutwe, iyo ubuzima bwiwe budatunganye, iyo ubuzima bwiwe budatomoye, n'abazomukurikira bose bazogira uwo mutima wiwe nyene. Rero ntutangazwe no kubona abantu bari corrompi kubera yuko abo bantu icyo bariko baragaragaza nubatwaye. Ibi bikwiye gufasha umuntu wese kubona. Reka ndakubwire, ushaka kuvuga ati jewe ntabwo ndi kuri position y'ubutware, ariko reka ndakubwire yuko aho uri hose naho ushobora kwibaza yuko atacura ico, ufise influence. Uri umuvyeyi, ufise influence ku bana bawe. Aho uri hose mu ishuri, ufise influence mu banyeshuri bagenzi bawe. Aho ukora naho wibaza yuko ukora akazi gako hasi, ufise influence ku bantu mukorana. Yesu ashimwe cyane. Icyo ni kimwe, ariko kandi hariho abantu bari munsi yacu. Abo bantu bazosa nuko twebwe dusa. Imana dufashe cyane. No, nibitangaje kumva yuko abatoza kori muri iki gihe ca Zakayo bari abantu bari corrompi, kubera yuko n'umushefu wabo n'umurongozi wabo n'umukuru wabo yari corrompi. Imana dufashe cyane. Nahangaha nibaza yuko icokijije Zakayo cokijije abandi batoza kori. Mu yindi vugo, umuntu wese kuri position ariko aho uherereye, niwemerera Imana igakora igikorwa cyayo mu buzima bwawe, ikakugira nk'uko ishaka yuko ukwiye kumera, reka ndakubwire, icikoze mu buzima bwawe kirazana impinduka no ku bandi bari inyuma yawe. Ikibazo ni uko kenshi dushaka yuko abandi bahinduka. Naka yahindutse, naka yahindutse. Hari uko ngene nagiriwe ubuntu, hari uko ngene mba ndi mu bintu rimwe ugasanga turi mu nyigisho zifasha abantu bari mu maposition yo hejuru. Rero rimwe twari turi kumwe n'abaofisiye b'abapolisi. Hanyuma nyuma yo kwigisha ivyo ari biriko birigishwa, habaho umwanya w'ibibazo. Bamaze kubaza ibibazo, hacaguruka umupolisi umwe nyene w'umuofisiye, acafata ivyo bintu mutwigisha n'ukuri turumva yuko ari ibintu bikomeye, ariko ivyo bintu rero mutwigisha nibaza yuko mutari kubiduha twebwe, mwari kubiha abari hejuru yacu. Ni no, wowe ufise influence, genda ube ico bumvise yuko Imana ishaka gukora mu buzima bwawe, hama Imana izomenya uko ngene ishikira abo bari hejuru nabo nyene mu buryo bwabo, ariko warinze ushikirwa ni wewe, kuko wewe ni wahinduka, bari munsi yawe barahinduka. Kubera iki ubona yuko no naka ni wakwiye kubanza guhinduka? No, ni wewe ukwiye kubanza guhinduka, kuko Imana yashimye yuko ari wowe ushikirwa, nuko ishaka kuzana impinduka ahantu hose ufise influence wewe. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ni iki kibazo kenshi tugira mu buzima bwacu, kuko turaba abandi. Bana naka iyo yari kuba ari ngaha kugira ngo yumve ibi bintu, sha nibaza yuko ibintu byari guhinduka. Naka si hari, wowe urahari. Rero ni wewe, sinaka. Vuga ati ni jewe. Okay, nimba wavuze yuko ari wewe, rero umenye yuko ari wewe. Kandi nimba utavuze yuko ari wewe, ntacyo bihindura, ni wewe.
kuko hari igihe abantu bateba reka ndeke kubivuga kugira ngo ntibimfate uko biri kose ubivuge cyangwa ureke kubivuga biragufata tu. Imana dufashe cyane. Haleluya. Rero nshaka yuko turabira hamwe rero ibintu bikomekomeye byaranze ubu buzima bw'uyu mutipe. Siko ku murongo w'8 aravuga neza avuga ngo Zakayo arahaguruka aravuga ngo jewe rero ngira ntange ubutunzi bwa igice cy'ubutunzi bwanje ariko kandi nsubize n'umuntu wese nagize gute nanyaze. Bo aravuga neza nzomusubiza ibiyetangabo 4 ariko nshaka nsubize uwo nanyaze uwo natwaye ivyiwe. Nshaka yuko murabe rero iki kintu cyari kigize ubuzima bwa Zakayo cya kindi nyene cya kindi twavugaga cyari kintu kiranze abatoza kori mu kiriya gihe cyabo aho Zakayo yatozaga ikori agaca narenzako akarya abandi bantu amafaranga arenze ayo yarakwiye kugira gute kubasaba. Imana dufasha cyane. Ibi bintu biraboneka kubera yuko avuze ngo ndaza kubasubiza abo nanyaze mu yindi vugo yarabanyaga vrai. Sikose niki kintu shaka yuko uraba nk'icambere cyabaye intambamyi kuri Zakayo. Ijambo ry'Imana ngo yashatse kuraba Yesu, yashatse kubona Yesu, yarafise muri we icyifuzo cyuko abona Yesu, ariko rero icyifuzo ciwe nticyashoboka mu buryo bworoshe. Icyifuzo ciwe kigira intambamyi naho cyari icyifuzo cyiza kubera ubuzima yari asanzwe abayemo. Imana dufashe cyane. Haleluya. Reka ndakubwire ubuzima tubayemo burashaka kutubera urufunguruzo rwo kutwugururira imiryango cyangwa rwo kugara imiryango. Ivyo ukora uno munsi, uburyo ubana n'abantu uno munsi, inyifato ufise hagati mu bantu mubana irashobora kuba akaryo k'imiryango yawe kuguruka cyangwa irashobora no kuba akaryo k'ubuzima bwawe kuguma hahandi nyene. Imana dufashe cyane. Naho yifuzaga kubona Yesu ntivyashoboye gukunda kubera yuko abantu bose baramwanka bavuga ati uyu mutipe yaratumaza amafaranga yacu kandi rero ntibashobora kumukorako kuko ingoma y'Abaroma iramuproteja. Siko ingoma y'Abaroma ubutegetsi buhari buramuproteja buramukuvra. Ashaka akora amanyanga yose akora nta muntu n'umwe ashobora kumukorako kubera yuko hariho ubushobozi buri nyuma yiwe bumushigikiye bumuproteja. Ariko ikibazo niki nuko icyifuzo gishobora kuzana impinduka mu buzima bwiwe ariko arakirata kiriko kiramucika ntashobora guhura na Yesu kubera yuko ubwo buzima bayemo butumye abantu badashobora kumuha akaryo ko kugira ngo ashikire Yesu. Uriko urasoma uko Luka yanditse no majambo avuga ngo ntivyakunda yuko abona Yesu kuko yari mugufi. Rimwe nigeze kumva umutipe umwe arimo kuvuga ariko arigisha aha hantu atangwa kuvuga ngo Zakayo yari mugufi kubera ivyaha. Bongo Zakayo ntiyari mugufi kubera ivyaha. Reka ndakubwire Imana mu kurema kwayo yaturemye mu buryo butandukanye. Bamwe yabagize barebare abandi bagira bagufi, bamwe yabagize banini abandi bagira abantu bafite amataye ari ekonomike. Uko yatugize kose ivyo bigaragaza ubwiza n'icubahiro cyayo. Okay? Rero ikibazo cha Zakayo vy'ukuri ntiyashoboye kubona Yesu apana gusa kuko yari mugufi nuko kuko iyo nawe yari kuba ari mugufi. Murabizi yuko Tomato avuze gute abagufi imbere abarebare hehe. Mu yindi vugo iyo yari kuba abonwa neza nabo basanzwe babana na kibazo yari kugira kuko ambwatiye bana wewe kuko uri mugufi reka tugucisha imbere kameme umubone nawe kuko tuge duhagaze turamubona. Muriko murabona icyo kibazo. Sekivadike ingorane suko yari mugufi, ingorane nuko abantu bari bafise uko bamubona baramwanka ntibashoboraga kumudijera kubera ukungene yashoboraga kubiba amafaranga yiwe. Vyavuye kuki? Vyavaga kukuntu atabumbwaga n'umushahara yari afise. Kandi uku niko bimeze muri aya masosiyete yacu, niko bimeze. Umuntu
kubera kutabumbwa n'umushahara wiwe, uri ahantu Imana yaguteretse kugira ngo ushobore kuranda service abantu. Reka ndakubwire, nimba ukorera igihugu, nimba ukorera sosiyete iyihe sinzi, aho ukora hose, aho hantu Imana yarahagushize kugira ngo ushobore kuranda service abantu. Ariko ikibazo nuko abantu kubera yuko batabumbwa n'ivyo baronka, kandi mumbabarire ndabivuga muri ubu buryo, ibi ntibihagaze kuri makeya canke menshi, kuko abantu bibaza yuko abarya ibiturire ni babandi bahembwa makeya. Reka ndakubwira, ushaka uhembwa miliyoni 10 ufise umutima wo kurya igiturire, uzokirya tu. N'umuntu arya igiturire ahembwa ibihumbi 100, bashake bamuhindurire bamuhe promotion imujana ku miliyoni, azokirya. Ahubwo rero azocajya ikiremereye, kuko kuri position ariko acahura n'abantu baremereye nabo nyene. Imana dufashe cyane. Kutabumbwa n'ivyo Imana muri uyu mwanya yaguhaye, ibingibi bituma abantu batangura kurya abandi. Imana dufashe cyane. Abantu bakaza kugira ngo barande service bafitiye uburenganzira aho uri, ariko ukayibima keretse bagukoze mu maboko. Hakaza n'abandi badafise uburenganzira bw'iyo service, ukayibaha barinze kugukora mu maboko. Reka ndakubwire, uko vyitwa kose, kuko ndazi yuko ari uko ngene tuvyambelisa tukavyita amazina, ngo nagashimwe, ngo nagafanta, ngo nagaki, izina ryose ukita, nimba utari kuriba sosiyete yawe, uri kuriba igihugu. Hama uri kuriba n'abanyagihugu babandi bari bakeneye iyo service kandi bayifitiye uburenganzira, ariko ukarinda kubasaba amafaranga kugira ngo yibahe. Ubu nibwo bwari ubuzima bwa Zakayo. Uce wiyumvira umuntu nk'uyo ukungene abantu bazomufata. Imana dufashe cyane. Hanyuma umuntu akazoshika ahantu akavuga ati ngo bana je abantu ntibankunda. Imana dufashe cyane. Icya kabiri ni ikintu cyari kigize imigenzo y'Abisirayeli bivanye na n'itegeko Imana yabahaye Abisirayeli. Imana yabwiye Abisirayeli avuga ati, aho mugiye igihugu ndabahaye nzokibahezagiriramo kandi nzobagirira neza, ariko kandi shaka yuko muze mumenye yuko muri ico gihugu nyene muze mwitwararike imfuvyi, muze mwitwararike abapfakazi, muze mwitwararike abakene, muze mwitwararike abantu bagowe bazoba bari hagati yanyu, muze mubafashe, muze mubagirire neza kugira ngo ntihaze higere haboneka umukene hagati yanyu. Iki cyari ikintu cyari mu mutima w'Imana, kandi Abisirayeli bari bakizi, bari baracumvise. Imana dufashe cyane. Hariya nyene mu kiriya gice ca 19 aho twasomye umurongo w'8, Zakayo aravuga neza ngo ubutunzi bwanje igice ngiye kugiha abakene. Bisobanura yuko Zakayo ntabwo yigera yitwararika abantu bari muri besoin, kandi ijambo ry'Imana ryatubwiye neza ngo yari umutunzi. Yari atunze mu buryo ashobora gufasha abantu bari mu bibazo, abantu bari mu bukene, abantu bari mu ngorane, ariko ntiyigera abitwararika. Rero iyo nyifato yari afise, kutitwararika abandi bantu mu kubafasha, mu kugira icyo bamariye mu mabezo barimo kandi ubishoboye, ivyo vyatumye abantu bumva yuko uyu mutipe ntidushobora kumuha karyo ko kubona umwami Yesu. Imana dufashe cyane. Naho abishaka, naho abikeneye, abakiye kure nyuma. Imana dufashe cyane. Haleluya. Nkuko nabivuze ni inyifato, uburyo ubana n'abantu bizo kugururira imiryango canke birayugara. Reka ndakubwire, hari ukungene abantu bivanye n'ama business bakorana baba bazinanye hagati yabo, kandi umwe wese akagenda passinga mugenzi wiwe.
ari abantu b'abaescro barazi uko ngene bakorana, ari abantu nyene barya ibiturire barazi uko bakorana, ari abantu bakora ibibi byose barazi uko bakorana. Uko beri kose aramenya aho akurungika, kuko arazi yuko niyakurungika kuba naka araza kuguca ngahe, hanyuma pourcentage ngahe niziwe, siko? Ariko reka ndakubwira, hari igihe wisanga muri besoin babandi badashobora kugufasha, naho muri circuit imwe, aho ukaba uhagaze mu buryo wabanye n'abandi bantu, kuko uburyo wabanye n'abandi bantu burashobora kugira icyo bugushikanyeko. Yesu ashimwe cyane, haleluya, amen. Uburyo tubanye n'abandi bantu ni ikintu gikomeye. Hahandi muri Luka igice cya 3 umurongo wa 10 na 11, igihe abantu bazaga kuri Yohana umubatizi kugira ngo ababatize, yarababwira bose ijambo bivanye umwe wese n'ibisanzwe bigize ubuzima bwiwe. Haza abantu bamubwira ati, mbega dukora iki? Yohana arababwira ati, nimba ufise imitamana 2, fasha udafise umutamana. Nimba ufise ivyo ufungura, fasha udafise ivyo afungura. Nuronderere kure, hariho abantu bari hafi yanyu, abo bantu bari mu mabezwe, kandi mufise ubushobozi bwo kugira icyo mubamariye, mukibamarire. Imana dufashe cyane. Rero naho babise bari basanzwe babizi, hari uko ngene bavyirengagizaga. Kandi ibi bikagaragara no ku buzima bwa Zakayo, aho umuntu yibaza yuko vyose bikwiye kuza bikagira iherezo hehe muri we. Imana dufashe cyane, Imana dufashe cyane, amen. Nubona nk'ubu tumaze igihe kitari gitoya, hariko haravuga ku vyerekeye umurya w'ivyizigiro. Hasigaye iminsi 6 kugira ngo iyi descente ibe, aho tugiye kuraba abantu baba vulnerable, abantu bafise ibibazo byinshi bitandukanye, abantu bari ahantu hagoye. Reka ndakubwire, nibisaba yuko utanga menshi, bisaba gusa yuko ugira umutima, kuko gitoya ushobora gukora ukivanze n'ucundi mwene data birashobora kuvamwo akantu. Naho tutomara ibibazo vyabo vyose, ariko n'imiburiburi hari ikintu cokogwa. Ariko naho ivyo bintu bizwi, naho ivyo bintu bivugwa, nta kintu abantu babikorera. Imana dufashe cyane. Uku niko Zakayo yarameze. Yarabona abantu bari muri besoin, yarafise ubushobozi bwo kugira icyo bamariye, ariko ntabwo yavyitwararikaga. Rero ntabwo cyari gitangaza cyuko baba bantu babwira Zakayo ati, ebwana, ntabwo tuguha uburenganzira bwo kuhura na Yesu, kuko uburyo ubanye natwe sibwo, twega turamukeneye cyane. Rero wewe burarindiriye hariya ubu hanyuma. Imana dufashe cyane, haleluya. Icya gatatu cyabaye intambamyi kuri Zakayo ni iki kintu gihagaze kuri abo bantu rero, kuko reka ndakubwire, naho egome inyifato ya Zakayo yari imeze gutyo, ariko hari igihe inyifato y'abantu kenshi ituma n'icyo umuntu yoronse kikagira icyo gihinduye ubuzima bwiwe akibura kubera abantu. Imana dufashe cyane, haleluya. Inyifato y'umutima w'umuntu irashobora kubuza umuntu gushika ku Imana ishaka yuko ashikako. Ku murongo wa 2 no ku murongo w'indwi muri iki gice cya 19 muri Luka, umurongo wa 2 hatubwira yuko vyanse yuko Zakayo abona Yesu, ariko ku murongo w'indwi haratubwira ngo aba batipe babonye Zakayo, babonye Yesu yinje kwa Zakayo, bavuga ati, agiye mu nzu ya wa munyavyaha. Imana dufashe cyane. Agiye mu nzu ya wa munyavyaha, niyo nzu agiye kwinjiramo, niyo agiye kumubera umushitsi, agiye gusangira nawe, agiye kurariwe. Kandi bisaha ngaha bibaye gusa, haro n'ikindi gihe Yesu igihe yinjiraga kwa Matayo cyari kibazo nyene nk'icyo cyabaye. Ariko murazi yuko naho Matayo naho nyene bamucira urubanza nk'ubwo baciraga Zakayo, Matayo yabaye umwe mu bigishwa ba Yesu, kandi tukaba dufise ubutumwa bwiza bwanditswe nawe, kubera yuko igihe Yesu yamushikiraga naho abandi bamuciraga urubanza,
yashoboye guhinduka impinduka yiwe yabaye umugisha kuri iyi generasiyo turimo n'uno munsi. Yesu ashimwe cyane. Amen. Rero hari uko ngene tugira inyifato tukaraba abantu, tukabarabira ku byo bakora, tukabarabira ku ngeso zabo, tukabarabira ku kungene hari ibintu byinshi badashoboye mu buzima, hama tugatangura kubakondana, tugatangura kubacira urubanza, tugatangura kubashiraho akarimbi, tugatangura kubita amazina. Imana dufashe cyane. Iyo nyifato dufise muri twebwe, ari twebwe twari dukwiye kubereka urukundo rw'Imana, ari twebwe twari dukwiye kubereka ubuntu bw'Imana, ari twebwe twari dukwiye kubereka yuko Imana itabacira urubanza ibitwararitse, ariko kuko dutangiye kubashira ku ruhande, ko dutangiye kubegeza hirya, ko dutangiye kubona yuko atari abantu tuvuge ni abantu banduye badakwiye kuza mu ikoraniro ryacu twebwe abera. Siko tuvuga ni naka abantu nk'abariya kweri baranduye, bariya ntibakwiye. Iyo nyifato tugira yo kugerageza gushira abantu bamwe bamwe hirya yacu bivanye n'uko ngene tugenda tubacira urubanza kubera inyifato yabo n'amakosa bakora, kumbure n'ivyo badashoboye gukora mu buzima bwabo, n'impinduka badashobora kuzana mu buzima bwabo. Kandi ibintu byaravuzwe cyane, hariho igihe umuntu naho yumva yuko yarakeneye guhinduka bikanka, akabura inkomezi zo kwihindura, akabura inkomezi zimuhindura, kandi niko biri, umuntu ntashobora kwihindura ubwiwe. Rero twege kubwo kutabona ikibazo uyu muntu afise no kugira ngo tumubere imfashanyo yo guhinduka, akaba ari twege tumubera intambamyi, abantu ntibashikire umugambi w'Imana, abantu bikanka yuko bashika aho babona bahura n'Imana mu buzima bwabo kugira ngo izane impinduka ishaka kuzana mu buzima bwabo kubera twebwe ubwacu, inyifato yacu. Imana dufashe cyane. Amen. Aho umuntu araba abantu akabasuzugura, akabacira urubanza, akabita amazina uko yitwa kose. Haleluya. Haleluya. Reka ndakubwire, ibi ntibisobanura yuko iyo umuntu uzi yuko ari umunyamafuti udashobora kumubwira amafuti yiwe. Oya, ariko igihe uri kuramubwira urashobora kubimubwira mu rukundo, urashobora kumwegera ukamubwira ati iki kintu naho ugikora si cyiza, gifise ingaruka mbi kuba ugikorera, ariko kandi no hirya y'ejo kirashobora kukugira nawe ingaruka mbi. Rero kutamucira urubanza no kutamubwira ntibisobanura yuko udakwiye kumubwira aho atari ko arifata neza, ariko ikibazo niki nuko binatunanira kubabwira aho batifata neza, ukumva yuko ewana icoma uyu muntu akavaho kugira ngo mbe amahoro. Reka ndakubwire, uwo muntu arashaka kuhava ariko ntushobora kuba amahoro, kuko ikitakubeshejeho amahoro nikiri muri wewe, si uwo muntu. Kuko n'ubundi iyo ari kuba ufise amahoro, n'uwo muntu ahari ngaho urashobora kuhaba ufise amahoro. Imana dufashe cyane. Amen. Haleluya. Ariko nshaka rero turabe inyifato ya Yesu imbere ya Zakayo rero, kuko naho Zakayo vyananiranye kubw'impamvu zitandukanye yuko abona Yesu, ariko nshaka ndabe inyifato ya Yesu imbere ya Zakayo rero, umuntu afite ibi bibazo. Nibaza yuko nkuko nabivuze ni Yesu yaje kubw'abari bazimiye, abari bataye inzira bagafata inzira iyovya, inzira itariyo. Kandi impamvu yaje kwari kugira ngo ashobore kubakiza, ariko nshaka yuko wiyumvira niye mpamvu yatumye ashobora kuza kubw'abo bantu. Nta yindi mpamvu atari urukundo. Urukundo nirwo rwonyene rushobora gusunika umuntu, gufasha umuntu ari kibazo muri sosiyete. Kubera iki? Ijambo ry'Imana ratubwira neza yuko birashoboka, naho bigoye, birashoboka yuko umuntu ashobora kugira icyo amariye cyangwa yitanga, akitangira umuntu w'umunyangeso nziza, umuntu mwiza, umuntu avugwa neza, umuntu azwi yuko ameze neza. Ariko ku muntu mubi biragoye. Rero nta kindi kintu gishobora gutuma umuntu ashobora kugira ko kigoro kubw'umuntu mubi, umuntu ateje ibibazo sosiyete, keretse urukundo gusa. Yesu ashabwa icyubahiro. Amen.
nuko rero yesu yaje azanywe n'umutima w'urukundo kandi intumbero yiwe ya mbere ko kugira ngo akize Zakayo, anakize abantu bose bari muri leta ya Zakayo. Yesu ahabwe icyubahiro. Amen. Yaje kugira ngo akize Zakayo, anakize abantu bose bari muri yo eta imwe n'iya Zakayo. Kandi rero igitangaje niki nuko abari mu isi bose bari muri memeta n'iya Zakayo. Nuko iyo eta yimanifestaga mu buryo butandukanye. Zakayo byari manifestaga kuri we kubera yuko yakoraga ku giceri, agacarondera kurya igiceri bivanye n'indwara yifitiye mu mutima wiwe. Nimba ari indwara yo kutizigira Imana, yuko Imana ishobora gukuvura ku mabezo yiwe yose naho umushahara ushobora kuboneka yuko ari mutoya, kutizigira Imana yuko Imana ishobora kumutungisha atarinze kwiba, kutizigira Imana yuko Imana ishobora gukora ibirenze ivyo umuntu atekereza mu bwenge. Ariko kandi haro n'ikindi gihe gukunda amahera naho uyafise ariko ukumva yuko niki giceri kirenganye ntigikwiye kuncika. Imana dufashe cyane. Niyo wa muntu bavuga ngo umuntu yamusavye kera, amusavye sinzi nimba yari fanta, aca sokorora amanoti menshi, araza aho zipanza acomora inoti y'ijana, acagira gutya, arayigira gutya, atarayiterera hejuru, imanutse acarayifata gutya cyangwa mbega nta yindi yakorotse hasi. Hariho abantu bimereye gutyo bakunda igicera bati bona nimba ari ijana nguha sinihende ngo utware amajana 2. Imana dufashe cyane. Icyo kibazo naho abantu badashobora kudijera umuntu nk'uyo, Yesu yaje kubw'umuntu nk'uyo. Ariko kandi naho tuvuga ku muntu nk'uyo, tuvuga ku byerekeye Zakayo no gukunda amafaranga no kutuzigira Imana, ibi bigize ubuzima bwacu bwose, aho usanga uri mu isi wese icyo yavukanye muri we kiramukoresha ivyo akora. Ushobora kuba utari muri obeyeri ngo urye ivyo biturire naye, ariko hariho ahandi uri kandi ukora amanyanga. Imana dufashe cyane. Rero Yesu yazanywe no kurondera abantu bari muri memeta nk'iya Zakayo, naho ivyabo bitimanifestaga nk'uko ivya Zakayo vyimanifestaga, ariko Yesu yaje kubw'umuntu wese. Azanywe niki? No kumukiza, kuko Yesu yakoreshwa n'urukundo. Yesu ahabwe icyubahiro. Haleluya. Amen. Ku murongo wa 3 n'uwa 5, Zakayo vyamunaniye yuko abona Yesu. Zakayo yirutse aduza igiti. Aduza igiti kugira ngo arabe Yesu. Ariko muri uwo mwanya aho Zakayo arindiririye kugira ngo aze kubona Yesu, Yesu nawe araje aciyahagarara hahandi nyene Zakayo ari. Acaraba hejuru abwira Zakayo ati manuka, kuko muri programe yanje, mu rutonde mfise, mu vyo nkwiye gukora, uno musi ni jewe na wewe. Yesu ashimwe cyane. Abantu barakwinuba, abantu bagufata nkaho umengo uruwo gushirwa ku ruhande, abantu bagufata yuko umengo wewe nta nakaryo na gatoya ukwiye kuronka ko guhura n'Imana, ariko wewe uri mu mugambi w'Imana. Reka ndabivuge, uri ngaha kuko uri mu mugambi w'Imana, kandi urimo kumva no majambo kuko uri mu mugambi w'Imana. Ntabwo ari igihamana waje hano hano. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Umviriza, ijambo ry'Imana riratubwira mu cyete cya mbere Yohana yanditse igice cya 4:19, birivuga ngo mbere yuko twege tumukunda niwe yabanje kudukunda. Mbere yuko twege tumuhitamo niwe yabanje kuduhitamo. Matayo Yohana 15:16 avuga ati si mwebwe mwamhisemo, ni jewe nagize gute? Nabahisemo. Yesu ahabwe icyubahiro. Rero hari igihe wumva yuko ukeneye Imana, uko kuntu wumva yuko ukeneye Imana si wowe uyikeneye, niyo iri kwirakurondera. Niyo mpamvu yanagushizemo ako gatima ko kumva yuko ukwiye kuburi ngaha. Haleluya. Amen. Zakayo waruri muri programe yanje uno musi, impamvu naciye Yeriko ni kubera wewe. Abantu nibashaka kukubona,
abantu ntibashaka kuguha akaryo ko kugira ngo ubajemo hagati, ariko jewe naje kuri wewe. Yesu ahabwa icubahiro. Haleluya. Umviriza, mbere y'ikindi cyose ni Imana idufise mu ntumbero no mu mugambi wayo. Ntacyo bitwaye ivyakunaniye n'ibituma abantu bagucira urubanza umunsi ku munsi bivanye no kumeza uno munsi. Reka ndakubwire yuko ntakirahinduka, uri mu cyumviro no mu mugambi w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Amen. Icyo twumva cyose, icyo tuva yuko dukeneye, uko kuntu twiyumva twumva yuko ewana nari nkeneye Imana, nuko Imana iri kwirakurondera. Ni Imana iri kwirakurondera kandi iri mu nzira iri kwirazi wawe. Yesu ahabwa icubahiro. Amen. Zakayo we yibazaga yuko niwe ashaka kubona Yesu, ariko kandi Yesu yarari mu mugambi w'uko ahura na Zakayo. Haleluya. Amen. Ikindi cya kabiri, naho Yesu yarafise gushaka guhura na Zakayo kuko yarazi gishobora guhindura ubuzima bwa Zakayo yuko ari we wenyene. Icya kabiri nuko Yesu ntiyarameze kimwe na babandi azanywe no kumucira urubanza no kumubwira amafuti yiwe. Nuko nguku Imana imeze kuri twebwe. Yo niduciro kandi biratangaje, uko ngene niyo yonyene igororotse ariko ntiducira urubanza. Niyo yonyene itunganye, niyo yonyene iri kuri position yo kuducira urubanza ariko ntiducira urubanza. Nibaza yuko izi nkuru muzizi muri Yohana igice 8, igihe bafashe umugore w'umusambanyikazi baramuzana kuri Yesu, baramubwira ati umviriza rero, aha rero amategeko aratubwira ngo umuntu nk'uyu tumutera amabuye tumwicisha amabuye. Hanyuma Yesu aravuga ati bon, nta kibazo kuko ariko amategeko avuga, ariko rero uza gukora icyo amategeko avuga aba ari wa wundi azi yuko ataracumura. Wa wundi azi yuko kandi uyo muntu yari kuboneka n'abandi bari ko bahawe uburenganzira ko bavati ngo aba ari watangura. Mu yindi vugo abandi naho arabanyavyaha ego baze kubikora, ariko bikore bakurikiye umugororotsi ataca hafise. Yesu agiye aza kuvuga uko, uhereye kubatama ugashika kubakiri batoya bose bakizwa nayo bameze. Mu yindi vugo abanyavyaha bari baje kwica umunyavyaha kubera icyaha bamufashemo. Ibi rero biradutangaza uko ngene tuzi neza yuko turi abantu batari parfait, ariko tugashaka kwereka uko ngene abandi ari abanyavyaha. Umviriza, biratangaje. Yesu abwira wa mugore ati ni jewe jenyene sigaranye nawe mgaha. Mu yindi vugo ni jewe jenyene ndi muri position yo kugucira urubanza. Ariko Yesu aramubwira ati nanje ubwanje ntarwo ndaguciriye. Abari baje kukwica n'abanyavyaha baje kwica undi munyavyaha. Jewe umugororotsi ni jewe jenyene no gucira urubanza rwo gupfa, ariko naje ubwanje ntarwo ndaguciriye. Haleluya. Nuko ukuntu Yesu aje kuri Zakayo azanwa n'urukundo, ariko kandi aza ataje kumucira urubanza, aza ataje kumwibutsa ivyaha vyiwe, aza ataje kumwereka yuko vy'ukuri vyakubayeko ni wowe wavyiteye. Kwa kundi tubivuga nisha ibi byose ni ingaruka zawe, ni wowe wabikoze, ni wowe wabihisemo. Rero warwishigisha ararunywa nyene ararusoma nta kundi. Ariko Imana yacu irakomeye. Ego mivyo wakoze biragucira urubanza, ariko jewe ntabwo ndiko ndagucira urubanza, nazanywe n'urukundo. Iki nico Yesu Paulo yandikira Abaroma mu gice cya 5:8 arababwira ngo umviriza, tukira abanyavyaha, tukiri babi, tutarabo gukundwa, turabo kurakirwa, turabo gupfa rubi, muri yo eta twari turimo, Imana yaratweretse urukundo dukunda. Ubwo rukundo dukunda
rwatumye irungika Yesu apfe mu gishingo cyacu abanyabyaha. Umugororotsi Imana imuhindura icyaha kugira ngo twege abanyabyaha. Duhagaze imbere y'Imana nitwumve turi culpabilize, nitwumve yuko umengo ibyaha byacu bikwiye kutujyana kure y'Imana. No, Imana yazanywe n'urukundo, izanwa no kudukiza apana no kuducira urubanza. Yesu ahabwe icyubahiro. Amen. Uku niko Yesu yaje kuri Mata. Munyamerere nsomire ijambo riri mu Baheburayo igice cya 2 umurongo wa 14 n'uwa 15 cyasoma n'uwa 18. Jise nshaka yuko mwumva iki kintu. Abaheburayo 2 umurongo wa 14 n'uwa 15 simba n'uwa 18. Nuko rero kuko abana bahuje inyama n'amaraso, nawe ubwiwe yahuje ivyo nabo kugira ngo abone uko apfa, kandi urupfu rwiwe aruhindurishe ubusa ubushobozi bw'urupfu. Niwe wamurwanizi, kandi ngo arokore abajakariye ubwoba bw'urupfu bwose iminsi yose y'ukubaho kwabo. Umurongo w'8 wa 18, kuko ubwiwe ko yababajwe no kugeragezwa ashobora no gutabara abageragezwa. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ubiriza, ntabwo Yesu bimuteye ubwoba bwo kwishushanya na wewe. Nta kibazo byamuteye kwihindura icyaha kugira ngo umunyabyaha nkawe nanje twitwa abagororotsi b'Imana. Uku niko ari urukundo rwatumye yishushanya natwe, afata ikibanza cyacu, afata ishusho yacu, yemera kwitwa izina ryacu, kugira ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo asangangura ibikorwa bya wa murwanizi, kugira ngo akureho, amenagure, ashire hasi ibikorwa bya wa wundi afise ubushobozi ku buzima bwacu, wa wundi atuboheye mu byo tunaniwe kuvamo twebwe ubwacu. Yesu ashimwe cyane. Amen. Yishushanyije natwe. Ni kenshi yinjiraga ahantu uyu mutipe yari kuba ari umuvugishwa n'Imana, iyo umutipe kweri yari kuba akorera Imana, yari kumenya neza uyu mugore uwo ari we, kuko uyu mugore twarahevye twese. Yesu adufashe cyane. Yes, ntabwo bimuteye isoni, ntabwo bimuteye ubwoba kwishushanya nawe muri eta urimo. Abantu bashake bamucira urubanza, aragukunda tu. Niyo mpamvu adagucira urubanza, niyo mpamvu bitamuteye isoni yo kumva yuko yohagararana nawe. Umva, ariyo n'igihe twega twiraba, ukirabuka bati mbega uyu yari jewe kweli, mbega uyu ninde none, nawe ukibaza ati mbega uyu ninde, kandi ari wowe, uyu kweli yari jewe, nawe ubwawe ukitera isoni. Ariko reka ndakubwire, Yesu ntibimutera isoni kuvuga ngo wewe uri umwana wanje, wewe uri uwanje, nishushanyije nawe mu byo uri kuracamo, mu bikugerageza byose n'ivyakunaniye, kuko ninaguheba nta yindi mfashanyo zo bufise. Rero impamvu nishushanya nawe nuko ari jewe jenyene shobora kugufasha muri ivyo vyakunaniye kugira ngo ndabigukuremo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Yesu aza kuri Zakayo azanye n'uwo mutima w'urukundo, atari umutima wo kumucira urubanza, atari umutima wo kumushira ku ruhande, atari umutima wo kumukilpabiliza. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Icya gatatu rero niki kintu nshaka yuko tubona. Zakayo Yesu amaze kumbwira ati umviriza, uno munsi jewe ndaza kurari wawe. Zakayo amanuka vuba, amanutse ku giti, agenda yakira Yesu mu nzu yiwe. Ibi ngibi biranyibutsa mu gitabo cy'ivyahishuriwe Yohana igice cya 3 umurongo wa 20. Yohana, Yesu abwira Yohana ati andikira ishengero ry'i Laodikiya, bandikire ibi bintu byose, niwaheza kubabwira ivyo byose uca ubasulinya ko aka kajambo, niyeraba ndi ku rugi ndiko ndakomanga, ndi ku rugi ndiko ndakomanga, hama uza kunyumva agakingura, uyu nguyu ndaza kwinjiriwe.
hanyuma dusangire. Kandi nininjira iwe tugasangira, reka ndakubwire icyo azoba yakiriye ubugingo, icyo azoba yakiriye umuco, icyo azoba yakiriye akaranga k'Imana. Yesu ashimwe cyane. Azoba yakiriye Imana mu buzima bwiwe. Reka ndakubwire, iyo turiko turavuga ngo uguhinduka ni ikintu dushoboye, ntabwo ari ikintu kivana natwe, ni ikintu kivana n'icyo twakiriye muri twebwe. Wumvise akomanga ugakingura, arinjira. Murabizi hariho abantu bajya bavuga ngo urazi ngo kubura umutima wawe, ngo kuraho ibintu byose mu mutima wawe, bya bindi bibi byose bikuremo kugira ngo Yesu aronke ikibanza. Ubu tugiye muri Noeli, siko muzokumva ubwo butuma cyane. Kubura uruhongore rwawe, ngo nutashaka yuko Yesu yinjira mu mutima wawe ngo araza kuvukira mu ruhongore, ngo rero ilfo yuko utunganya umutima wawe kugira ngo Yesu avukiremo. Reka ndakubwire, si wowe utunganya umutima wawe, we yinjiye arawutunganya, ni wowe woza. Avati ndi ku rugi ndiko ndakomanga, ariko ufise responsabilité yo kumwinjiza, yo kumwakira. Ashaka kugufeza parti y'ubuzima bwawe, ashaka kuba mu buzima bwawe, ashaka kuzana presence yiwe mu buzima bwawe. Si wowe wikubura, si wowe ukura kubwo bucafu bwose, umuhaye ikibanza arabikora. Reka ndakubwire, nimba two bishoboye nta mpamvu yiwe yo kuza. Yari kuza gukora iki kandi tubishoboye? Ariko kuko yarazi yuko tudashoboye kwitunganya, gukubura imitima yacu no gukura mu ubwo bucafu bwose, niyo mpamvu yaje. Yesu ahabwe icyubahiro. Amen. Yaje azanye no kugira ngo aducungure, azanye no kugira ngo ashobore gukuraho ubwo bucafu bwose, ashobore kuduko we ashaka yuko tumera. Niyo mpamvu bati jewe ndakomanga, niwanyumviriza, niwakingura ndaza kwinjira, turaza gusangira. Yesu ashimwe cyane. Kandi reka ndakubwire, si wowe umwakira azana amazimano yiwe iwawe, azana ubuzima bwiwe kuri wowe, arakwihereza, akwihaye. Ivyo bikumara inyota, ivyo bikumara inzara, ivyo bigukuramo icyo abantu bakubonamo bakakuvuma. Arakigukuramo akaguha ikindi gituma abantu bakuraba bagakomera Imana amashi. Yesu ashimwe cyane. Ariko ni wowe gukingura. Zakayo yari afise uburenganzira bwo kutugurura, bwo kutamwakira iwe. Ariko Zakayo yavuze ati ahubwo ndahiriwe kukwakira mu nzu yanjye. Sinarinzi yuko narindi mu mugambi wawe, sinarinzi yuko ndi muri liste y'abantu uri kuragendera uno munsi. Ndakwakiriye, ndakugururiye umutima, ndaguhaye kaze mu buzima bwanje. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ibi bintu bitatu vyaje kuzana impinduka mu buzima bwa Zakayo mu buryo bufatika. Ndavuze ni mu buryo bufatika ubuzima bwa Zakayo bwarahindutse n'abantu barabibona. Imana dufashe cyane. Amen. Kubera iki? Reka ndakubwire, icyo udashoboye gukora mu buzima bwawe Yesu aragigukorera. Icyo udashoboye gukora mu buzima bwawe Yesu arakigukorera. Niwe ashira muri twebwe ugushaka no gukora ivyo Imana igomba. Niwe apana twebwe, niwe ashira muri twebwe ugushaka no gukora ivyo Imana igomba. Niyo mpamvu bidahagaze ku nkomezi zanje, bihagaze gusa kumwizigira no kumwemerera kugira ngo yikorere ivyo ashaka gukora muri jewe. Kuko icyamuzanye ni ukugira ngo ashike ku ntumbero yiwe yo kugira ngo icyo abandi bavuma agikureho, ashireho icyo abantu bazokomera amashi. Haleluya. Amen. Naha Zakayo mu kanya gato, umviriza. Narigeze kumva umuvugabutumwa ariko arigisha ageze kuri uyu murongo, aravuga ati Bibiliya ntakivuga mu kiganiro cyabaye hagati ya Yesu na Zakayo. Kandi nanje nabivuze
uvuye ku murongo w'indwi no ku murongo w'umunani ntabwo ari ikintu cyabaye muri ako kanya hariho umwanya waheze hariho umwanya byafashe okay kuko ba bantu batangiye kuvuga ngo agiye mu nzu ya wa munyabyaha babivuze Yesu akivuga ngo ndaje iwawe kandi niho nza kurara hanyuma Yesu ari iwe bicaye bari kumwe niho Zakayo yafashe iyi ngingo yabaye mu yindi vugo naho Bibiliya itatubwira ikiganiro cyabaye hagati ya Yesu na Zakayo kuko uko navuga n'uwo muvuga butumwa yavuga ati kumbure Yesu yari ko arabwira Zakayo ati Zakayo kameme hindura ingeso zawe Zakayo gerageza utangure gufasha abakene kameme urafise ivyo bafashisha Zakayo reka kwiba abantu vraiment ubumbwe n'ivyo ufise Zakayo ngo Yesu yaramubwiye ubutumwa Zakayo kandi Zakayo arumva bituma Zakayo ahinduka ubiza ivyo Bibiliya ntacyo bivugako okay Bibiliya ntabwo itubwira ngo Yesu yatangiye kubwira Zakayo ubutumwa Bibiliya itubwira gusa Yesu ari mu nzu kwa Zakayo presence ya Yesu kwa Zakayo urukundo Yesu yeretse Zakayo iyo compassion uko kumugirira impuhwe Yesu amufitiye bitangura gutravayo ubuzima bwa Zakayo Zakayo atangura kwibona abati gutu uyu muntu ashobora kunkunda ashobora kunyitwararika ashobora kumfata neza ari ntungane aloke abandi hari hanze naho badakora nk'ivyo nkora ariko ndazi uko nabanyene ari byo bakora bo banciriye urubanza gutu uyu muntu ico kintu gitangura guha Zakayo kubona responsabilité ziwe reka ndakubwire ntabwo ari amajambo menshi tuvuga azanye impinduka mu buzima bw'umuntu ni igikorwa Imana ubwayo ikora mu buzima bw'umuntu ni igikorwa Imana yikorera mu buzima bwacu reka ndababwire ndiko ndabivuga imbere yanyu ariko reka ndababwire yuko iri ni isengesho ryanje Imana ubwanje imfashe aho Paulo yandika ngo turi ihumure turi ubumote bwiza kuba ariko barahona just that ivyo birahagije apana amajambo menshi ko turashaka kuvuga vyinshi tutari ubumote bwiza reka tubu ubwo bumote bwiza burashobora ubwabo gushitsa Imana yagamije gukora mu buzima bw'umuntu Yesu ashimwe cyane amen Zakayo we ni igiki kiguhagurukije no ndi muri presence y'umuntu adasanzwe ubwiza bwa Yesu presence ya Yesu kubaho kwa Yesu mu buzima bwa Zakayo bitangura kuzana impinduka mu buzima bwa Zakayo Zakayo arahaguruka aravuga ati ewana narirengagije abakene numva yuko kweli no partage ivyo mfise n'abakene ntabwo ari Yesu yabwiye Zakayo ati kuva uno munsi Zakayo tangura gufata ivyawe ubiha abakene no presence ya Yesu mu buzima bwa Zakayo itangura gutuma Zakayo afata ingingo kera atofashe kuko ubuzima bwe bwari buboheye ku giceri yaronderaga igiceri yaribaga igiceri yashakaga yuko igiceri kiziwe kitamuvuyemo ariko uno munsi yumva yuko ubuzima bwiwe buhindutse Yesu ashimwe cyane ubuzima bwiwe buhinduwe niki shitse no kubaho kwa Yesu mu buzima bwiwe mwene data nta kindi cyamuzanye yazanywe n'urukundo ntiyazanywe no kuducira urubanza Yohana 3:16 avuga ngo urukundo Imana yakuze abari mwisi rwatumye itanga umwana we kinege kugira ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira ku murongo wa 17 icyatumyaza ntabwo ko ari ukugira ngo acire urubanza bari mwisi no ntiyazanywe no kugucira urubanza sico cyamuzanye niyo mpamvu nta n'impamvu yo kukubwira ati wowe rero ugiye mu muriro nta n'impamvu yo kukwereka yuko upfuye rubi ahubwo avuga ati nazanywe no kugukiza urukundo rwanzanye ndagukize Yesu ashimwe cyane
ntiyazanye no gucira abari mu isi urubanza, ahubwo yaje kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Haleluya. Ibi vyonyene birazana impinduka mu buzima bwacu. Ndazi yuko hariho abantu batarakira Yesu mu buzima bwabo. Nimba uri ngaha mwene data, Yesu uri muri programme yiwe, niyo mpamvu uri ngaha. Ntusohoke gutyo. Ariko kandi ndazi yuko hariho n'abantu bamaze kwakira Yesu mu nzu yabo, bamaze kwakira Yesu mu buzima bwabo, ariko batariko bara experimenta, batariko barabaho, batariko barabona, baravaloriza presence ya Yesu mu buzima bwabo. Kandi iki nico kitwica. Kubera iki? Kuko ico yarashakaga gukora muri we, muri twebwe, ntabwo ashobora kugikora igihe cyose tutamubona. Murabizi yuko ari igihe ubona n'umuntu utamubona, siko? Apana kuko ari invisible, ariko nahari aho ngaho ukamwirengagiza. Ndazi yuko ariho abantu, kandi igitangaje nuko abantu nk'abo abari benshi cyane bahaye Yesu ubuzima bwabo, baramwakiriye mu buzima bwabo, ariko ntibamubona. Hama ikibazo niki? Nuko natwe ubwacu twisanga muri situation tukavati mbega Imana yari iri hehe? Uviriza, Imana yari iri ngaho nyene, ikibazo nuko utayihaye akaryo. N'abantu bagakuraba bakavuga ati, uviriza, si vya bindi vya ya Zaburi ivuga ati ngo barambwiye ngo Imana yibiri hehe. Si vyo Zaburi. Si vyo Zaburi, kuko hari igihe duca mu bihe bigoye tukavuga ati Imana yanje uri hehe. N'abantu bakavuga ati ko asenga Imana yibiri hehe. Si vyo ndiko ndavuga. Hari uburyo tubayeho ubuzima, n'abantu hanze bakaturaba bakavuga ati mbega ya Mana yibiri hehe. Suko iyo Mana iri absent, suko idahari, iyo Mana irahari, ikibazo nuko tutariko turayikonsidera. Ubuzima bwacu bukaguma kwa kundi nyene bwari bumaze, tukaguma aho turi babi, kandahari. Iki kintu kirababaje. Ni nk'umuntu azi yuko arwaye, hanyuma muganga akamwandikira umuti, akamubwira ati uyu muti uzowufata gutya na gutya na gutya mu minsi ingahe, kandi niba ufata uko nguko uzokira neza. Hanyuma wa muntu akavuga ati uyu n'umuti muganga yanyandikiye ndawufise mu nzu yanje, ariko rero jewe ndatinya umuti, sinshaka gufata uyu muti kuko ninawufata bwana sinzi biza kuba, ariko ko ndawufise ngaha kameme ndafise icyizere cyo kuzokira. Ndakubwiye yuko uzopfa kandi umuti uri aho ngaho. Imana dufashe cyane. Niwe azana impinduka yose ikenewe mu buzima bwacu, mu buryo bw'ingeso, mu buryo bwo kubaho. Niwe azana inyifato itunganye no kugira ubuzima butunganye. Si cyo cyonyine gusa, ni nawe azana inyishu ku bibazo byacu byose bindi bigize ubuzima bwacu. Ariko ikibazo ni mbega turabona presence yiwe aho turi, turamusanta, turamuvaloriza, turamubona, turasanta urukundo rwiwe, urukundo rwe turagumva, impuhwe ziwe turazumva. Kuko reka ndakubwire, ijambo ry'Imana Paulo yandikira Abaroma avuga ati umviriza, igishikana umuntu kugakiza niki? Ukugira neza kw'Imana. Ineza y'Imana niyo izana impinduka ikwiye mu buzima bwacu. Ariko ikibazo ni mbega turiko turayibona? Mbega turabona Imana? Mbega turayiha agaciro mu buzima bwacu? Mbega turazi yuko ariyo yonyene nziza ihari, nta kindi kintu cyiza? Reka ndababwire, namanagiye kuvuga ubutumwa hirya no hino mu mashengero atandukanye, kandi reka ndababwire nta hantu na hamwe mba numve ndi satisfait nk'igihe ndi ngaha muri Life Center. Hari ukungene duhimbaza Imana, hari ukungene dukora ibintu, turaririmba neza, tukavuza imiziki neza, biraryoshe. Na style yo kuvuga ubutumwa muri Life Center iratandukanye niyo nabonye ahandi. Nuko nguko muvyumve gutyo. Hanyuma nkaca nje kuvuga ubutumwa ahandi, abantu bagatangura kuririmba, mwumva bariko baririmba za ndirimbo turirimba muri Life Center, ariko bakaziririmba ukundi. Kabati Imana ukweri, nta muntu yova hari akaza kubigisha aba bantu kweri ukungene izi ndirimbo ziririmbwa. Hama nkaca ndyoherwa, nkavuga ati haleluya, ndi mu kibanza ciza kweri. Ndashobora kuba ngaha
imyaka yose ntihagire impinduka iza mu buzima bwanje, kuko ivyo nita vyiza vyose biryohera umushaha wanje, kandi ivyo ntibishobora kuzana impinduka. Stile yo kuririmba, stile yo kuvuza, stile yo kuvuga ubutumwa, ibikorwa vyose n'amaprograme yacu ntaco ashoboye guhindura ubuzima bwanje nimba ntariko ndavaloriza presence ya Kristo mu buzima bwanje. Yesu ashimwe cyane. Nimba ntabubona uyo nakiriye mu buzima bwanje, nimba ntaramenya uwo ari we, reka ndakubwire ni Imana, nimushobora vyose, niwe afise ijambo rya nyuma mu buzima bwacu naho turi mwima, niwe ategeka bikaba naho tudashaka yuko ategeka, niwe yavuze umwiza uhinduka umuco, urupfu rugahinduka ubuzima, umuvumo ugahinduka umugisha, inyantege nke igahinduka inyenkomezi, abari kure bakegezwa hafi, niyo mu bugaragwa idudubiza amazi ikazana imbizi zivuye mu rutare, niyo igaburira ibikoko vyo mu ishamba, inyoni zo mu kirere, niyo ibishoboye vyose, niyo ufise muri wewe. Ariko ikibazo nuko tutayumva, kubera iki? Ko turafise ukungere dutahura ubuzima, turafise ivyo twakuriyemo, turafise uko twabonye abandi bacenza ubuzima bigakunda. Rero reka Yesu narakwakiriye mu buzima bwanje kuyo ikare hapa, ivyo birahagije, ntakugaburiya wali na maharage ariko reka nende mu madiri yangu. Zakayo atangura kwiyumvira ukundi kuntu, kubera presence, ukubaho kwa Kristo mu buzima bwiwe gutanguye guha Zakayo kumva yuko hari ibintu yirengagije mu buzima atarakwiye kwirengagiza. Ariko kandi ntiyavyirengagije abishaka, nuko atankomezi yari afise zo kubihitamo, kuko ntavyo yari ashoboye. Atangwa kwiyumvira ukundi, avuga ati narivye abantu. Kera ntiwamubwiraga ngo yivye abantu, avuga ati reka umuherezi wese arira ku gicaniro ciwe. Umuherezi wese arira hehe? Ku gicaniro ciwe. Ariko ngaha nta n'umuntu yamubwiye yuko yiba abantu, ariko presence ya Kristo muri we itangiye gutuma Zakayo yumva yuko nakoze nabi. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ubuzima bwa Zakayo butangura kujya ku murongo kubera gusa yuko yakiriye Yesu mu buzima bwiwe. Nawe arivugira ati jewe ndi ku muryango ndiko ndakomanga, niwanyugurira ndinjira, aho kandi ninjira siza kwiyempoza. Umbwiye nicare ndicara, umbwiye ngo umyamagaze ndaguma mpagaze, umbwiye ngo mbe umwami w'ubuzima bwawe ndakubera umwami w'ubuzima bwawe. Kandi nimba ndi umwami, igisirikare canje kizoguproteja. Nimba ndi umwami, abakozi banje bazogukorera. Nimba ndi umwami, icyo nzovuga cyose kizoba kubwa favere yawe. Ariko it's up to you, ni wowe. Yesu ashimwe cyane. Amen. Kubera iki? Uzi yuko deja uri no mu nzu watwaye abandi bantu, uzi yuko uri mu bintu by'abandi, ariko ntushaka kubireka, ariko kandi uje uvuga ati ngo Mana ndagushima yuko wangiriye neza. Aho biradutera ikibazo nimba koko waramwakiriye cyangwa nimba waranamwakiriye. Ikibazo nuko utari kuramureka agira icyo avuga mu buzima bwawe, kuko ntivyumvikana ukungane umuntu yoba ariko ararya imfuvyi, azi yuko ariko ararya imfuvyi, azi yuko ariko arakoresha ubutunzi bwa mwene wabo, abana ba mwene wabo ariko barapfa, hanyuma umuntu agasenga. No, nta kibazo, senga. Ariko ikibazo ni uwo uri kurasenga ni wa wundi wakiriye mu buzima bwawe. Kuko nimba waramwakiriye mu buzima bwawe akaba ari uri kurasenga, mu yindi vugo wamuhaye ijambo mu buzima bwawe, reka vuge. Birikora, si ikintu dukora ku ngomezi zacu. Reka ndakubwire, naranatahuye yuko haro n'ibintu nshikamwo nkamenya icyo Imana igomba mu buzima bwanje, nkakimenyeshwa neza na mpwemu yera mu buzima bwanje, ariko nkabura inkomezi zo kugikora.
ikintu kimwe natahuye niki c'est juste kumubwira ati ivyawe vyananiye nimba utabikoze muri jewe ntaco no kwishoboza jewe just that reka ndakubwire biratugora kwemera gutakaza ariko kandi nige vyananiye gutakaza ndashobora kumusaba we akanshoboza gutakaza kandi reka ndakubwire igihe cyose twemeye gutakaza ntabwo tuba dutakaje nuko icyo dutakaje kizotuviramwo inyungu nziza Yesu ashimwe cyane amen ariko bihagaze ku kungene ndiko ndamuraba nkamenya icyo avugana n'ubuzima bwanje nkamenya yuko icyo yavuze nico cyari gikwiriye mu buzima bwanje nimba uri ngaha ukabuzi yuko vy'ukuri Yesu kuvige yagukomangiye mu mutima nuramwugururira cyane nimba unibaza yuko utaramwumva reka ndakubwire ariko aravuga nubu ariko aragukomangirako nakaryo kawe ko kumugururira umuryango wo buhari wo buri ngaha kugira ngo dusenge nimba ushaka kugururira umutima wawe nimba ushaka guha kaze Yesu mu buzima bwawe uno munsi unyemerere dusenge wo buhari wo buri ngaha uzi yuko utarakira Yesu mu buzima bwawe kuko nakaryo keza ntiwibaze yuko ari gihamana kubwawe kuburi ngaha niwe ariko arakurondera ninde yo bari ngaha avuga ati uno munsi shaka kugurura umutima wanje Yesu shaka guha kaze Yesu mu buzima bwanje wo buri ngaha tugufashe gusenga juste urashaka kuduza ikiganza nimba uri ngaha haleluya okay reka duhaguruke dusenge ariko nshaka kandi yuko dusenga nshaka yuko iki kintu kibisengesho ryacu nimba navuze ntiduhaguruke nimba uzi yuko wakiriye Yesu mu buzima bwawe nimba uzi yuko wamwakiriye wamuhaye kaze mu buzima bwawe reka ndakubwire arimo kuko umwemereye kwinjira arinjira ntabwo akubwira ngo banza kwanza ukuremo ubucafu bwose kugira ngo ninjire arinjira uko hasa kose kuko niwe azana isuku yari ikenewe mu buzima bwawe niwe akubura niwe akuraho ubucafu bwose ni Yesu abikora si wowe ubikora arinjira ariko ikibazo ni mbega uramukonsidera mu buzima bwawe mbega uramwemerera akore icyo ashaka gukora mu buzima bwawe mbega uramwemerera niyo mpamvu nshaka yuko muri uno mwanya dusenga juste utangure gusaba Yesu bati ndakurekuriye murazi ya ndirimbo tuma turirimba ngaho ivuga ngo nguhaye vyose ndaguhaye vyose ndakurekuriye ubuzima bwanje waraje igihe wankomangira ndagukinguriye warinjiye ariko ndakeneye yuko uganza ubuzima bwanje ukora icyo ushaka mu buzima bwanje ni wowe umuha ubwo burenganzira ushatse yuko yicara atacakora araza kubikora gutyo ariko umuhaye uburenganzira reka ndakubwira yuko araguhindura nawe witangare nawe urashobora kwitangara bihanye n'impinduka yashoboye kuzana mu buzima bwawe washobora gutangura kumubwira muri kino gitondo reka utangura kumubwira utangura kumwihereza utangura kumubwira ati fata kora ndakwiyeguriye ndakwihaye ndaguhaye vyose ndaguhaye umutima wanje ndaguhaye ubwenge bwanje ndaguhaye ibigumbagumba vyanje ndaguhaye ukomeze kose ndaguhaye intege nke zanje ndaguhaye ubumuga bwanje ndaguhaye imitwaro yanje ndakwihaye mwihereze mwishikanire arakora ikintu gitandukanye arakora ikintu kidasanzwe mu buzima bwawe reka ndakubwire urashaka kuvuga ati ko nta nicyo nabonye muri uno mwanya reka ndakubwire uko ugenda umuha uburenganzira niko nawe agenda akora reka ndakubwire
impinduka ukeneye kubona ishika mu buzima bwawe arazi uko ungeneye igushitsamo, ariko ni wowe umurekurira, ni wowe umuha ubwo burenganzira, ni wowe umurekurira iyo controle y'ubuzima bwawe. Ni wowe Yesu, ni wowe ushobora kuzana iyo mpinduka mu buzima bwacu. Mwami, naho ducirwa urubanza n'abantu, hakagera n'igihe ubwacu twicira urubanza bivanye n'ivyo twibonamwo bidatunganye, bitameze neza, ariko Mwami, wowe urukundo rwawe niruducira urubanza. Urukundo rwawe Mwami rudusanga aho twari turi, aho nyene mu vyo twari turimo, aho Mwami abantu badushize ku ruhande bakatweka, wowe ukaza ukahadusanga, kuko turi mu mugambi wawe. Mwami, uyu mwene data ari hano, uyu mushiki wacu ari hano, uyu mupapa, uyu mumama, uyu musore, inkumi, uyu mwana, uyu muntu wese ari hano Mwami, yaguhaye kaze mu buzima bwiwe, yaguhaye karibu, yakwemereye Mwami igihe wamukomangira kugira ngo ushobore kwinjiza presence yawe mu buzima bwiwe. Ndasenze kugira ngo Mwami umushoboze gusanta, umushoboze kumva presence yawe mu buzima bwiwe, ushoboze umwe wese hagati yacu Mwami kumenya yuko wowe uri muri twebwe, n'ubugingo buzima buri muri twebwe. Ni wowe twari dukeneye kugira ngo tubeho nk'uko twari turi sanse kubaho Mwami. Ndasenze sengera umuntu wese Mwami, sengera abana bawe kugira ngo twese hamwe ugende uduha ku experiment uko kugira neza kwawe, ugende uzana uwo mugisha wawe Mwami, utemba ubuzima bwacu bukagenda bugaragaza umuntu yahuye nawe vy'ukuri, kuko twemeye yuko ukora igikorwa cyawe muri twebwe. Girira neza abana bawe, gira neza abana bawe muri iyi weekend. Mwami, umwe wese agenda kurekurira ikibanza cyo gushishikara gukora igikorwa cyawe muri we. Mwami, ubuzima bw'umwe wese burangwe no kukwemerera gukora igikorwa cyawe muri we. Ushimirwe urwo rukundo, ushimirwe Mwami izo mbabazi zawe, ushimirwe Mwami izo mpuhwe wagize kubw'ubuzima bwacu, kuko nta wundi yobikoze atari uwari kuducira urubanza, ariko ahitamo kudutsindanishiriza. Niyo mpamvu ndagushimiye, ndaguhaye ishimwe n'icyubahiro Mwami, mu izina ryawe gera Mwami Yesu, amen. Umwami Yesu abahezagire kandi abagirire neza.